Kandi abaramutse n'abandi ikaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanywe ICTV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa cane, atanguriye ibiganiro n'amakuru tubashikiriza ku vy'uyu munsi kuwa kabiri genekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2022. Ano makuru araza kugaruka kuyavuga muri politike, ndaza kukubwira inkuru zivugwa mu mutekano ndetse n'ibindi byose biriko biragarukwa ko iyo bivyatangajwe mu menyesha makuru ndetse nandi tuba twavanye mu masoko yacu byose ngendanya gushikiriza mu buryo bw'idonido. Ano makuru turaza kukubwira ko batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD mu minsi heze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka kumvikana avuga ko yiteguriye kuganira n'umurundi wari we wese yipfuza ibiganiro, ariko ku rundi ruhande abagwanya leta abatavuga rumwe na leta iriho bavuga ko ivyo President Ndayishimiye avuga ngari gusamaza amakungu ngo nta biganiro vya CNDD-FDD. Turaza kuvyumviriza ndetse ngo ivyo President Ndayishimiye avuga ngo ntabwo ariko bamwe mu bo bari kumwe muri leta babibona, ivyo avuga rero ngo mu nyuma baca bamubwira ko ivyo yavuze atari vyo. Turaza kubikurikira twumvirize ico batangaza abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Muri ano makuru kandi ndaza no kukubwira ibindi bigiye bitandukanye biriko biravugwa mu bimenyesha makuru, ivyo nakubwiye mu mfunyapfunyo vyose uraza kubikurikira mu buryo bw'idonido. Nizere ko utyonze kuri subscribe niyo ntererano tuba tugusaba kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urajwa mu mbere bashikirwa navyo. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu tuba turiko turabashikiriza minsi yose ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Nta hantu namwe ushobora kuronka amakuru n'ibiganiro atari ngaha kumbonesha kure yacu ibashikiriza amakuru mu mwaragiye muranyegezwa biba bitariko biratangazwa ndetse na bimwe biba vyaragizwe ikinyegezwa gikomeye mu birondera ngaha kumbonesha kure yanyu kandi yacu. Mu ntara ya Kirundo ingoro y'umugambwe CNL muri komine Bwambarangwe yarugawe. Ingoro y'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo buraruko bw'u Burundi yarugawe ku itegeko rya musitanteri wa komine. Kubwiwe iyo ngoro yari yubatswe impande y'ayandi mazu kandi mu rugo rw'umuntu nkuko vyatangajwe. Vyose vyatanguye kuba Imana w'indwi iheze aho abanywanyi ba CNL bagomvye guhimbaza imyaka 3 uwo mugambwe umaze. Amasoko yacu muri uwo mugambwe avuga ko Jean Claude Kinyoni yabujije ivyo birori vy'uwo mugambwe, akavuga ko uwo munsi wategerezwa guhimbazwa kuwa 14 Ruhuhuma itariki y'umugambwe CNL wavukiyeko muri 2019. Twari twasavye uruhusha twisunze itegeko rihari ubu, ariko musitanteri wa Kinyoni yakoresheje igikenye ciwe mu kubuza ibikorwa vyacu, niko umunywanyi wa CNL yiyamiriza. Uwo mutegetsi yaciye yandika kandi ikete ryo kugara ingoro yacu agasigura ko ibamwo abantu. Kubwa babibonye inyubakwa ikoreramwo ibiro vy'umugambwe yubatswe ukwayo, ayandi mazu nayo yo gupanga ari ku rundi ruhande. Ingorane nuko amazu ari muri urwo rugo ari ay'umushinga amateka w'umugambwe CNL, niko umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD asigura. Kugira ngo iyo ngoro isubire kugurugwa, uwo musitanteri yatanze amahitamwo abiri kuri abo batavuga rumwe n'ubutegetsi, harimwo kwimura iyo ngoro canke kwirukana ababa muri urwo rugo. Turababajwe nuko ibipfungurwa twari twegeranije bigenewe abanywanyi ba CNL batishoboye biriko biraborera muri iyo ngoro, niko abanywanyi ba CNL Ibwambarangwe bagaragaza akababaro. Iyo ni inkuru yariciye ku masonga kuri iryo bara ryabaye ndetse no kugagwa kw'iyo ngoro ya CNL. Nari nabikubwiye mu ntango, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko amajambo President Ndayishimiye yama yashikirije avuga ko yipfuza ibiganiro, bati ivyo n'ugusamaza amakungu ngo babone ko hari ico leta ya CNDD-FDD iriko irakora, ariko ngo nta biganiro biteze kuri leta ya CNDD-FDD. Mu misi iheze nibwo Leta Tabara nayo yasohoye itangazo ivuga ko kenguruka kubivugwa na President Ndayishimiye ngo kuko nabo ari vyo bamaze igihe bagwanira basaba ko mu Burundi hoba
amatora akozwe neza ndetse no kugarukana ituze n'itekane mu gihugu, abanyagihugu bose bagafatwa kumwe, bavuga ko rero biteguriye ko ibiganiro bikozwe neza bokwemera bakagirana ibiganiro na leta ya CNDD-FDD. Ariko babikurikiranira hafi bavuga ko arya amajambo ya Perezida Ndayishimiye nubwo yama yayashikirije, burya ngo hari ibindi bihangange mu butegetsi bwa CNDD-FDD biterekwa ivyo Perezida Ndayishimiye bariko aratangaza, ngo nibwo mu nyuma ahejeje gutangaza ivyo ngo hari abandi baca bamubwira ko ibiganiro bidashoboka. Ivyo bivugwa na bamwe n'abandi bati none kwadategura ivyo biganiro ashireho n'umuhuza nabo batavuga rumwe n'ubutegetsi canke n'abandi barundi bose baba hanze y'igihugu bahurire ku meza y'ibiganiro bayage barabe icoteza imbere igihugu muri rusange. Vyo rero bikaba bivugwa n'ababikurikiranira hafi bakabona ko Perezida Ndayishimiye ngo mu majambo avuga ngo ari ugusamaza amakungu ngo babone ko hari kiriko kirakogwa kugira amakungu abandanye guha imfashanyo leta ya CNDD-FDD. Ku rundi ruhande ariko hari abavuga ko Perezida Ndayishimiye we ngo ni umuntu mwiza, arafise umutima wo kuba yakwemera ko abarundi bose bavugana bakagirana ibiganiro, abarundi bahunze boba bari mu mihari igwana ndetse n'abandi barundi bahunze harimwo abanyepolitike abaharanira agateka ka zina muntu, abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ndetse n'abandi barundi bose muri rusangi bakumvikana. Ariko ingorane ihari nuko hari bamwe mu bihangange muri leta ya CNDD-FDD bitabibona kumwe na Perezida Ndayishimiye. Ku rundi ruhande ariko hakaba hari abavuga ko ivyo Perezida Ndayishimiye ngo avuga ngo nawe arazi neza ko ivyo biganiro leta ya CNDD-FDD idashobora kubitunganya ngo kuko birazwi neza ko iterekwa abahunze canke itifuza ko yoganira n'abahunze, kuko hari n'abagiye barashirwaho imitahe mpuzamakungu yo kubafata, hari abagiye baracirirwa imanza, abahunze bo bita za ngondagonde bavuga ko ubutungane bukoreshwa na leta ya CNDD-FDD n'ibitari bike. Bakavuga ko rero ngo ivyo ari uguhenda abantu no guhuma amaso amakungu kugira batabona ngo ibi biriko birakorwa na leta ya CNDD-FDD, ngo ahubwo babone nyabona ko ariko harakorwa ibishoboka vyose kugira abantu basubire kumvikana ndetse habeho ibiganiro, igihugu c'u Burundi kibe ica bose. Gusa hakaba hakiri ingorane yuko nyene ivyo Ndayishimiye avuga ngo atari vyo bishigwa mu ngiro. Hakaba hari ivyatangajwe na Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD utemewe na leta y'u Burundi. Iyo Alexis Nduhije akaba yaragiye akunda no kwagirizwa ko ngo ariwe ashigikiye cane umuhari leta ya CNDD-FDD yita uwiterabwoba wa Red Tabara. Ivyo Alexis Nduhije akaba yaravyamiriye kure avuga ko atariwe arongoye Red Tabara ariko ko ashigikiye umurundi wese yipfuza impinduka mu gihugu c'u Burundi. Alexis Nduhije rero akaba nawe hari ivyo yatangaje, ngira tubanze tumukurikire duhejeje kumwumviriza turaza turaba n'andi makuru ariko aravugwa. Acu muri MSD tubona yuko bijya jambo rya Evariste Ndayishimiye ryo gutuma ko abagwanyi botaha ko bashobora kugiranira ibiganiro, tubibaza ko ari uruyeri n'ivyo ruyeri n'ubwenge vy'abasendedefte tumenyereye. Nta Evariste Ndayishimiye ashaka kugiranira ibiganiro n'ijya migwi yatoye inzira yo gufata ibigwanisho. Evariste Ndayishimiye ashaka gusa kugira ibintu vyo guhenda, ni nk'uruhendo agerageza guhenda ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bazogiranira inama kuri tariki 19 z'uku kwezi, ni mu minsi ibiri iri imbere, kugira ngo agerageze kubahenda ko hari ivyo ariko arakora cyangwa hari ivyo ashaka gukora kandi atana kimwe, ashaka gusa gufata amafaranga yabo hanyuma ibindi bikabandanya uko bimeze. Akamo tuvuga nakamo tugotera amakungu kugira ngo nkuko mubivuga, kugira ngo barabe neza ibiko biraba mu Burundi, barabe neza yuko Ndayishimiye atari ko arababesha, aravuga menshi gose n'ayadakenewe, mugabo ibikenewe gukorwa nta na kimwe akora. Turasaba amakungu ko yobwiriza Ndayishimiye na leta yiwe yuko boshira mu ngiro ibisabwa n'amasezerano ya Arusha, kuvuga imigambo igakora ukuri kwamye, abinyamakuru vyigenga bigakora ukuri kwamye, hanyuma tukicara tukagiranira ibiganiro vy'ingana amatora azogenda, tara amatora ajya biba amatora yuzuye mu gikenya. Ikibazo gihambaye mu Burundi n'ikibazo
ca politiki, ikibazo c'amatora, ikibazo co guhereza uburenganzira abarundi bo bonyene ubwabo bakitorera abatwara, akaba ari bo babitoreye amajwi yabo agaharurwa, atari amajwi Ndayishimiye biharurira mu mamashini. Uyo ni Alexis Sinduhije. Banywanyi bacu, mwebwe icyumviro canyu ni kihe kuri ibi bintu? Ese abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD bazokwemererwa baganire na leta iriho n'ubutegetsi buriho bashobore gutahuka? Ese mwe mubona inyishu y'ibibazo bihari vy'abarundi bahunze? Bamwe banavuga ko abarundi benshi bahunze n'incabwenge bashobora guteza imbere igihugu, ni babandi batabona kumwe na leta ya CNDD-FDD ibintu, kandi ivyo babona ko bitegerezwa guhinduka ari byo byofasha igihugu gutera imbere. Bati reka abarundi batahuke, abarundi bafise ico bomarira igihugu, abarundi bafise ivyo bazi kandi bashobora gufasha igihugu gutera imbere, batahuke bubaka igihugu. Nivyo bizofasha igihugu kuva mu bihugu bikenye kw'isi, nivyo bizofasha ubutunzi bw'igihugu kwisununura, nivyo bizotuma iterambere riboneka mu gihugu. Na wewe ushobora kugira ico utanze nk'icyumviro kugira tubisangize, canke se nabisangire n'abandi banywanyi bacu babakurikiye amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ngaha ku mboneshakure yacu ya ICTV. Ndakengurutse cyane rero, aya akaba ari amakuru ya mbere twari twabateguriye tangurira ibindi biganiro n'amakuru twirirwa turabashikiriza ngaha ku mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV byo kuri no kabiri genekerezo ya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2022. Nizere ko mumeze neza, kubari ngaha mu Burundi turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu, kandi mwa mwaragiye murafyonda kuri subscribe. Mukanya ndaza ndagushikiriza n'ayandi makuru avugwa mu mutekano, inkuru zivugwa mu vya politiki n'ibindi vyose mwa mwaragiye muranyegezwa, ariko ndipfuza ko mwoduha ivyiyumviro vyanyu kuri hano makuru tubashikirije. Mubona leta ya CNDD-FDD yokora iki kugira bahunze ndetse n'abandi barundi bose bari hanze bashobore kugaruka mu gihugu? Ibiganiro mubona leta ya CNDD-FDD izovyemera? Ese mwebwe muravuga iki kuri aya majambo ya Alexis Sinduhije? Vyose ni ivyiyumviro vyanyu dukeneye kugira tubandanye kubashikiriza amakuru tuba turiko turabashikiriza misi yose. Ibihe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.